Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi bambonesha kure BTV numwanya wo kubashikiriza amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Ivyasabwe n'abakora urudandazwa njabuka mbibe bamuka mu bihugu vya Kongo Iharanira Demokarasi, Uburundi n'u Rwanda vyarashizwe mu ngiro nkuko vyemezwa n'abakuru b'ibisagara vyo mu karere k'ibihugu bigari. Nabwo ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru bwatunganije inyigisho ku bamenyesha amakuru mu ntumbero yo kubereka ingene bokora amakuru basunze umugambi w'igihugu w'iterambere. Aya n'ayandi ni mukanya. Remo Prosper niyo nkuru ndasubiye kubaha ikaze mu makuru mu Kirundi avugwa kuri BTV. Nari mpejeje kubibabwira ibihugu vy'u Burundi, u Rwanda na Kongo Iharanira Demokarasi vyarashize mu ngiro ivyo vyari vyasabwe n'abasanzwe bakora urudandazwa njabuka mbibe, hakaba harimwo gukuraho amafaranga basabwa mu gihe bategezwa kujabuka bava mu gihugu baja mu kindi bariko bipimisha ikiza ca corona 19. Bikaba vyavugiwe mu nama iriko irahu hano mu gisagara ca Bujumbura abakuru b'ibisagara byo mu karere k'ibihugu binini. Ivyo abakora urudandazwa njabuka mbibe basavye abarongoye ibihugu vya Kongo Iharanira Demokarasi, Uburundi n'u Rwanda birimwo gukuraho amafaranga yahora asabwa ku mupaka vyarakunze nkuko vyemezwa na Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura. Bari badusavye yuko gupima cakiza COVID-19 ko ajya amahera tuyakuraho hanyuma ubwa mbere bo bari basavye ko twoyagabanya, twarayagabanije ku mpande zose turayagabanya, ariko ikindi bace basaba ati nimuyakureho burundu kuko naco bikimaze. Rero ico gikorwa twaragikoze kandi barashima cyane gose abantu bose bagira urudandazwa ndengambibe. Ikindi twashitse ko nuko imipaka yacu yose ko ihana n'igihugu ca Kongo n'icya Rwanda amajaruguru, naco nyene twaragerageje gukuraho intamba by'inzari zihari, ubu abene gihugu bararengana atakibazo. Rero ivyo badusabye na cyane muri inama twaherukamwo yari ivyo kandi twarabishitseko. Ubu rero abanyekongo, abarundi, abanyarwanda bakorera kuri imipaka yacu bari mu munezero ntangere cyane kuri ivyo byose twabikuyemo. Jimmy Hatungimana ari nawe arongoye ihuriro ry'abakuru b'ibisagara vyo mu karere k'ibiyaga binini yongeye aramenyesha intumbero y'inama rukokoma yabo bakuru b'ivyo bisagara izoba mu ntango z'ukwezi kwa Ruheshi. Ni inama idasanzwe, inama rukokoma aho duhamagarira abamere bose b'ibisagara, abo muri Kongo, abo mu Rwanda n'abo mu Burundi bose ko twohurira ngaha kugira ngo turabe aho tugejeje igikorwa cyo kunywanisha abene gihugu na cyane muri rwa rudandazwa ndengambibe. Inama y'abakuru b'ibisagara vyo mu karere k'ibiyaga binini iriko ibera i Bujumbura ikazomara iminsi 2. Ubushikiranganje bwo gutanga amakuru cyangwa kumenyesha amakuru bwatunganije inyigisho ku bamenyesha amakuru mu ntumbero yo kumenyesha amakuru bisunze umugambi w'igihugu w'iterambere. Ni inkuru ya Elvis Munyaneza. Abene igihugu bakwiye kumenya inkuru y'imvaho ibiberekeye mu iterambere ryabo. Ni muri iyo ntumbero hatunganijwe inyigisho mu bari mu mwuga wo kumenyesha amakuru nk'uko vyashikirijwe na Diomede Nzeyimana, umuyobozi mukuru wo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru. Twisunze umugambi w'igihugu w'iterambere no kugira ngo abene igihugu baronke inkuru y'imvaho, bamenye imigambi kandi bamenye ivyo bategerezwa kuronka kuko leta iriho kugira ngo ibatunganirize. Habaye rero inyigisho, haraba no guhanana amajambo, kandi abari babijemo bakabagiye bashime bavuga bati ni inyigisho ziratomoye, mugabo turacafise agahaze kubera ko uburyo budakwiye kandi n'amategeko ataraboneka. Diomede Nzeyimana abandanya amenyesha ko uwo mugambi w'igihugu w'iterambere uraba ibisata vyose vyo mu bushikiranganje butandukanye.
murazi yuko mu gihugu hari ubushikiranganje 15 nta gisata na kimwe twasize inyuma, twerekanye imigambi yose iri mu bwo bushikiranganje, kandi nkuko mubizi nyenshobora mukuru w'igihugu akaba asaba abashikiranganje yuko bo kwishikira ku rubuga kugira ngo babonane n'abenegihugu babatunganirize maze ubushikiranganje buboneke yuko ubwo ari bwose buriko burakorera mu makomine bushika no ku mitumba. Uwo mugambi w'igihugu w'iterambere ukaba watanguye mu mwaka w'ibihumbi 2018 ukazoshika mu mwaka w'ibihumbi 2027. Abanyagihugu bo mu Gatunguru neza na neza aho bita ku Mashugwe batakambira Regideso ishirahamwe rijeje gutanga amatara n'amazi ngo ribaronse amazi kuko muri ako karere atamazi meza arigera ahaboneka. Rafael Nyandwi. Ikibazo c'amazi cabaye akananira abahinga muri quartier Gatunguru iri muri commune Nahangwa mu gisagara ca Bujumbura aho bita ku Mashugwe. Ahizaniye Belkmas asanzwe ariwe ahagarikiye isoko ry'amazi ngaho mu Gatunguru yagize ico ashikiriza. Ubu turiko turamara imyaka isika nk'indwi turiko dukurikirana ibikorwa vyo ngaha. Mu bizanye n'ikibazo c'amazi ngaha aye twakira abantu benshi kubera ingorane z'amazi ngaha mu Gatunguru. Nko bice bimwe nk'aho bagize ngo barayaronka ubu ntakiza yarakamye. Mu matweze ngo araza harasubira guhera indwi zibiri ukwezi amazi atagarutse. Rero mu mihinga itandukanye aha mu Gatunguru havoma abantu benshi cyane gose ku munsi baravoma bahereye mu gitondo hagira ku mugoroba mu masaha 4 saa 5 bariko bavoma. Nayo abanyagihugu basanzwe baba aho bita muri Berbe batwiganiriye ingorane baronka bivanye n'ikena ry'amazi n'ikiringo bamaze batabona amazi. Nkuko sanzwe ndabizi muri Gatunguru guhera izikarite zose zo hepfo muri Berbe nta mazi bakunze kuronka. Wara ugiye nko ngaha mu Gatunguru hoho ameza arahera nk'abiri hari haba yaronka mu ndwi, nkatwe nk'aho dusanzwe tuba nk'indwi zibiri zirashobora guhera tutanavomye zitatu ntitumenye mbere kwa amazi ahaba. Ngira nk'imyaka nk'icumi iraheze mbere na 10 yo birenga kuko je nko ngaha nk'igihe ndahamaze n'ikirekere gose. Twe ikibazo c'amazi dufise izi mpangu zose ubona nta abantu bafise amabombo indani mu mpangu. Iyo hageze nko muci kubera mirango yose ikoraniraho kw'iryo tangi wacu usanga n'umurongo muremure cyane bikatugora nyene tuvoma. Yo bashaka kuva nshika ngaha je maze imyaka 4 je nta mazi ndabona mu mpangu z'abantu. Muri rusangi bagize ico basaba abarongoye leta. Mu bisanzwe abategetsi bo mu nzego hejuru barakwiye gukurikirana ikibazo c'amazi kugira ngo abene gihugu bose kubona ko baguma bimuka nta mazi bafise. Ayo bakoresha barubaka amatanki bakavoma ku munsi. Nabonye baravuga ati barusha. Kimwe iso twosaba leta yakora ibisoboka byose bakagitura abajejwe iby'amazi nko muri Regideso bagakoresha uburyo bwose bakaraba ukuntu bobaronsa amazi. Umva twasaba leta idufashe aha mu mpangu batuzanira amazi. Nzamukoze kubera murabizi atamazi yuko haba ibintu byinshi usanga n'isuku rike rigoye gasanga nyene hagwaye zangwara nyene zitandukanye. Umva twasaba leta idufashe iduha amazi mu mpangu. Ikindi abanyagihugu basaba nuko iryo soko ry'amazi ryo kubakirwa rigatunganywa neza kuko iyo amazi abuze mu gisagara ca Bujumbura na cyane muri commune Nahangwa bose baca bahurumbira kugira bavoma amazi. Amatungo ya leta abandanya kunyuruzwa n'abari bajejwe kuyacungera. Iruhande yavyo mu gihe amategeko y'igihugu avuga yuko abinjiye mu mabanga yabo bategeza kwerekana amatungo bafise, abari mu mabanga y'igihugu batarenga 3 nibo bonyene boerekanye amatungo bafise imbere yo kuja mu mabanga yabo. Ni inkuru ya Arlette Mugisha. Ntibikiri agaseseshwa rumuri hano mu Burundi amatungo ya leta aracanyuruza ukuri kwamye kenshi na kenshi akanyuruzwa nabo yakingiye.
Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe mu ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe ryigenga Orcom mu ntumbero yo kurabira hamwe no guterera ivyokorwa kugira amatungo ya leta yanyurujwe asubire mu minwe ya leta. Gabriel Rufyiri arongoye iryo shirahamwe avuga ko uretse no kunyuruzwa gusa n'ayagaruwe harimwo amwe akiri mu gifungo. Amafaranga aribwa biraboneka. Twaberetse mu itegeko risanzwe rikoreshwa mu gusuzuma amafaranga leta iba yakoresheje, ico twita mu gifaransa loi de règlement du compte et du compte rendu budgétaire y'umwaka wa 2021 ushira umwaka wa 2022, aho hariho agace hari amafaranga leta yagaruje angana imiliyaridi 21. Mwayo mafaranga rero murumva ko amafaranga menshi cyane, gusa ico dusigaye kumenya no kumenya byari yaje abayatwaye ni bande bari bayivye hehe. Ivyo dugomba kubimenya kuko handitswe ngo le montant indima perçu, no kuvuga ko ari amafaranga bashobora kuba baronse bidaciye mu mategeko, mugabo binyuranye na recouvrement de faux détournés. No kuvuga binyuranye, ayo mafaranga mwumva meje kuvuga atandukanye cyane n'amafaranga yavuye mu bintu by'ubusuma bw'ukurikije amategeko. Urumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Igihe amafaranga agarutse bidakurikije amategeko, no kuvuga yuko babiriko bicara mu nzira zitarizo. Muri urwo ruganda bagarutse ku bibazo bitandukanye bituma hatabamwo umuco ku vyerekeye inyuruzwa ry'amatungo ya leta. Baravuga ko hatubahirizwa amategeko ndetse n'indongozi zimwe zimwe ziterekana amatungo yabo imbere yuko baja mu mabanga baba bajejwe ndetse no kuyavamwo. Banagarutse kandi no kubitwaza ko umukuru w'igihugu yabasabye ko boza barayomboka bagasubiza amahera bivye. Bamusaba ko abo bantu boza barahanwa hisunzwe amategeko kuko bisa naho umengo no kubakingira ikibaba. Tuvuga yuko atawushishitira umusuma. Umusuma nashishitirwa, umusuma arahanwa. Nta muntu weza gutwara ikintu cyangwa agusanze mu nzu ni bibiri arakwica arutwara n'ivyawe. Umusuma ari ugiye kumushishitira, menya yuko haba ari ikibazo gikomeye cyane, ushobora gusumvya inguvu. Amateka bari ngaho kugira ngo umusuma amwereke ikibanza ciwe. Agasaba abajejwe intwaro kuzabarerekana ku mugaragaro ibijanye n'amatungo ya leta. Kwishimika ingingo ya 39 y'ibwizwa shingiro ivuga yuko umwene gihugu wese afise itegeko ryo gukingira ubutunzi bw'igihugu. Urumva rero twebwe turafise itegeko ryo kubaza leta tuti aya mafaranga none nkumva amahera ya misome muri audit twabonye nta traceability nimwe yerekana yari amafaranga yo mu butare hari ubusa. Izo miliyaridi 21 zaje ntituza bazitaye nzuzo yavuye. None mwe mwumva hatari kibazo byinshi mujanye no gukorera ku mugaragaro mu bintu by'igihugu. Mwomenya ko kuri iyi ntwaro abantu batatu gusa bari mu nzego ari bo berekanye amatungo yabo imbere yuko baja mu mabanga. Umugwi icumu washimye gukoresha ireresi biciye mu buryo bwa none mu ntumbero yo kwigisha akaranga k'igihugu ku bantu kugira ngo ku bantu na cyane badashobora gusoma. Ariko rero mu gusohora iyo reresi abayikoze ngo vyarabagoye gose bagasaba gushigikirwa. Ni inkuru ya Ange Negrita Irakoze. Mbega hanga wishwe ni iki? Reka kunturira ni wigiye. Jewe nishe n'ubwabaga nawe uzokwitwa n'akarimi kawe. Iyo reresi yashizwe ahagaragara n'umugwi icumu bashimye ko ija mu bikoresho vya none mu buryo bw'ibicapo mu ntumbero yo kwigisha akaranga n'abadashobora gusoma ibitabo nk'uko bivugwa na Aimé Kante muhizi w'intore umwe ari muri uyo mugwi. Iriya migani duhora twumva basokuru bazi bashobora no abantu bakuzubu badukurira barashobora kuzoshengera canke bamwe bakavyandika mu bitabo, ariko hariho benshi hariho bose ntibasoma ibitabo, ntibaronka ako karyo ko kuja mu bitabo. Mugabo ireresi ubu turavye mu buhinga bwa none buriko buratera imbere bakoresha amatelefone ama smartphone ngo dusanzwe tubibona amateleviziyo ibintu byarateye imbere, abantu baguma baraba ama ecran nkuko novuga. Twaciye tubona yuko dushobora gucisha iryo jwi ry'akaranga muri ivyo bikoresho bya none kugira ngo ikaranga k'igihugu kabandanye gatsimbata. Ariko uyo mugwi kugira ushike kuri ico gikorwa warahuye n'intambamyi nyinshi bagasaba gushigikirwa.
twahuye n'ibibazo byinshi cyane uhereye ku kibazo ca mbere c'uburyo bw'ibikoresho. Harakenerwa amamashini abakomeye cyane, amamashini yari yo yose ushobora gukoresha vy'amareresi. Abantu botangura bagatahura ayo mareresi ko ari neza y'igihugu, ari neza ishobora gufasha abantu bose kubigisha mu mice myinshi itandukanye y'iterambere ry'igihugu, hama kandi bagashiramwo n'uburyo muri uwo mugwi wacu canke n'abandi bantu basanzwe bakora nk'ivyo dukora. Ego hanini badufashe mu buryo kandi dukorane na cane cane ko tuzobana dukorana n'igisata kijejwe ikirundi, igisata nshingwa kirundi akademi y'Irundi, kugira ngo tubandanye dutanga message canke ubutumwa bw'akanovera. Nayo umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa w'urwego shingwa kirundi Clement Bigirimana akavuga ko ireresi z'ikirundi zizoshikana kure Uburundi mu bijanye n'imico n'akaranga vy'Uburundi. Areresi ni ikintu gikunzwe kurabwa na benshi bo mu mice itandukanye, ku buryo ireresi abayizoyiraba bose baca babona ishusho y'Uburundi, hanyuma bikaja no mu bihugu bitandukanye aho izozi irerekanwa ikerekanwa mu bana bo bihugu bitandukanye, bagaheza bakamenya imico n'akaranga by'Uburundi. Iyo reresi ikaba yari imaze imyaka 2 n'amezi 9 iriko irakogwa. Sinari nakubwiye ako karimi kawe nikuzize. Winserukiragihugu intamba mu rugamba cyo kimwe n'amakuru y'inkino avugwa mu nkino zitandukanye twayateguriwe na Gilles Boris Ingabire. Kuri uno wa kane intamba mu rugamba aho zisanzwe ziri mu gihugu ca Indonesia zagiye kwitegurira inkino zizohuza intamba mu rugamba ndetse no mu gwiserukiragihugu wa Indonesia bakoze imyimenyerezo yabo igira kabiri, abakinyi bose ndetse na staff technique bose bakwiye. Umumenyereza mukuru wo mu gwiserukiragihugu Etienne Ndayiragije aganira na kimwe mu binyamakuru bajanye yamenyesheje ko abakinyi amagara yabo yifashe neza kandi biteguye gutanga ibyo bafise muri izo nkino zibiri kugira banerekane ishusho ryiza ry'u Burundi ndetse banahe n'umwizero abarundi ko bagiye kubafasha mu gusubira kuronka umunezero wo gusubira kuja muri CAN. Urukino rwa mbere ruzohuza umugwi w'intamba mu rugamba ndetse n'ico gihugu ca Indonesia akazoba ari kugenekerezo rya 25 ntwarante, akazoba ari isaha 9:30 kanzayatran mu masaha y'Ibujumbura. Urwo rukino rukaba ruzobera ku kibuga Jakarta International Stadium gisanzwe cakira abantu bangana n'ibihumbi 82. Ku munsi w'ejo igenekerezo rya 22 ntwarante uno mwaka turimwo niho hatanguzwa ku mugaragaro urukino rw'umupira w'amaguru bagendana ubumuga butandukanye ico bita football des amputés. Ivyo birori bikaba byabereye muri zone Ngagara mu gisagara ca Bujumbura, aho urongoye ishiramwe ry'inkino z'abagendana ubumuga yamenyesheje ko rubaye urukino rugira 9 batanguje ku bagendana ubumuga. Nawe watanguje urukino rw'umupira w'amaguru Fondation Ngoga arashima ukuntu bariko baratera intambwe mu minsi iri imbere, bizoba ari byiza gusumba kandi ko no mu gihugu hagati vuba cyane bagiye kurushikanayo. Twabwira yuko urukino rwa football des amputés rukinwa n'abakinyi 7 kuri buri mugwi, bakarukinira ku kibuga gifise uburinganire bwa metero 60 kuri 40. Aha rero akaba ariho tugarukirije amakuru twari twabateguriye uno munsi. Mugabo kubo badufatiye mu nzira, reka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Abakuru b'ibisagara byo mu bihugu byo mu karere kanini byo mu karere k'ibiyaga binini bakoraniye mu gisagara ca Bujumbura bemeje yuko ivyo basabwe n'abakora urudandazwa njabuka mbibe kugira ngo baborohereze vyagiye mu ngiro. Nabwo ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru bukaba bwatunganije inyigisho ku bamenyesha amakuru mu ntumbero yo gukora bisunze umugambi w'igihugu w'iterambere. Abanyagihugu baho bita ku mashugwe batakambira ishirahamwe Regideso ko ryo baronsa amazi meza. Remo Prosper niyo nkuru ariko ndabashikiriza no makuru, nkabifuriza kugira amahoro n'amahonda mu banyu no mu vyanyu naho utaha.